Mu nama ya bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera kwigenekerezo ya 31 Rusama uno mwaka abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange isiguro y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Umushikiranganje Ndihokubwayo ariko arashikiriza imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa yavuze ko muri ico kiringo habaye intambamyi zatumye haba gucererwa mwishirwa mu ngiro ryayo, aho yatanze turorero ku rufugu wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'igitigiri c'abagize leta cagabanutse. Nomenyesha yuko mwishirwa mu ngiro y'ibwirizwa inimero 1 agakwego 13 ryo kwitariki 15 Rusama 2020 ryagenga amafaranga leta izinjiza nayizokoresha mu kurishira mu ngiro harabayeho sinovuga ko ari intambamyi bwa harabayeho ibibazo ngira twese turibuka yuko mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 ni buca dutangura gushira mu ngiro iribwirizwa igihugu c'u Burundi caraguye mu vyago kirabura urukitanse n'icubahiro mukuru w'igihugu. No kuvuga yuko iribwirizwa mu kurishira mu ngiro vyasabwa yuko habaho izindi ngingo zifatwa kubera yuko na leta yaciye ihinduka muri structure yayo ahahora ubushikiranganje 21 byari mwibwirizwa uramanuka buja ku 15 byasigura rero yuko habaho ibikorwa byo gukura abakozi muri ibi bisata baja mu bindi byo gukura uburyo bwari muri iki gisata buja mu bindi mugabo imirimo yategekanijwe idahagaze. Ivyo rero byaratumye kumbure habaho ugucererwa gatonyi mu gutangura gushira mu ngiro ikoreshwa ry'amafaranga, ariko mu nyuma aho kumbure twari dutakaje umwanya twaraharishe kwiruka, ari naco gituma mubona ubwo buryo bwashoboye gukora. Mu makenga n'ibibazo abakenguzamateka bashikirije umushikiranganje w'ikigega ca leta harimo ibijyanye n'abanyamitahe bakoresha uburusho exoneration ico butagenewe no kuraba ingene hogwiza amakori n'amatagisi vyinjira mu kigega ca leta. Turazi neza yuko depuis la création ya API hari abantu benshi bagiye baronka ama exoneration mugabo ugasanga ivyo bahereye ko ama exoneration ivyakozwe hariho rapport d'évaluation yabaye hari n'abantu bamwe bari bagirijwe yuko ama exoneration babaye batayakoresha ivyo bari basabiwe, none abo bantu baba barahanye. Hanyuma kandi ushobora gusanga sindabizi neza ushobora gusanga harimwo arose ama exoneration mugabo bagenda baranuvera ama exoneration yabo mugabo ushika no ntubone resultat kuri terrain. None iyi raporo iyi komisiyo yavuze izotanga raporo ryari ku buryo tworonka umwizero yuko iyo raporo twironka vuba kugira ikure n'urusakusaku canke urunwarunwa ruriko ravugwa mwino misi. Inyuma y'insiguro z'umushikiranganje abakenguzamateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.